ga bwana Rubambo tuhere hariya muri zone Kanyosha Igera mu Kanyosha mu hariya ni mu buraruko ni hehe tuyafatanye n'umuntu arakayaza muri sud ubu tugatwiye ikintu bitwa igawe kibazo Kanyosha tukayanza canke Kayanza tukanyosha Kanyosha tukayanza oya tuvino tuduga canke tuve mu Kanza tumanuka mu Kanyosha ubutumwa bwavuye he bwavuye kwa Fabylove ubutumwa bwavuye kwa Fabylove ni Kanyosha tu Kayanza ni Kanyosha tu Kayanza no kuvuga ko tuvuye Bujumbura tuja hehe mu Kayanza dufata bisi rero ya Kanyosha Kayanza tufata bisi ya Kanyosha tuja hehe mu Kayanza nibaho bose tugaci rating twaza kuva mu Kanyosha no kuri Kotebu duce tuva Kotebu no mu Kayanza reka cyo twifurize rero ibihe byiza abanyakayanza ariko twumviriza bose n'abanyakanyosha ko tugira tujeyo iyi nkuru ni yanyu tumanza kuva mu Kanyosha tuja hariya mu Kayanza kandi ibinyakayanza biraza ibintu byo mu Kayanza biza kuraba abanyakayanza bose mu rusange anyway nuko amakuru kiravugwa kuri Be Face on the Floor ariko kandi na mugenzi we hariya Fabylove kuba muri zone Kanyosha urako acige hatari gito uno muririmbyi ahuye n'isho twokwita impanuka maze ahura n'abambuzi bamugirira nabi byaravuzwe cyane ariko amavu yaho hari amajambo menshi yigeze kuvugwa kuri we abona ko n'amajambo atangwe kwandika Be Face on the Floor amuhora nako yandika Fabylove ahora Be Face nyicaro yari yicaye abona ko muri hip hop aguma amajambo atari make mu nyuma ko Fabylove na Be Face nawe afashe ifoto ya Fabylove nawe yicaye nkuko yari yicaye maze arayipostinga avuga ati none isi ya mico y'ikirundi anyway byarabaye mwagiye muravyumva inshuro nyinshi zitandukanye ariko amavu yaho ubona ko habagize igihagira cyo novuga isanganya maze bigenda neza cyane ariko amavu yaho Be Face on the Floor yacashira hanze indirimbo yita umufana indirimbo nako yarifise ubutumwa bwinshi buriko busigura hanini ku baririmbyi bari mu video wa hip hop ariko amavu yaho indirimbo yarifise ubutumwa kuri Dramati yarifise ubutumwa kuri Fabylove yarifise ubutumwa ku baririmbyi benshi ngaho mu gihugu cyacu Burundi ariko amavu yaho bwana Rubambo ubutumwa mugenzi wacu yatanze hariya Fabylove warabubonye ubutumwa yatanze narabubonye nimba yarabubonye ubudusomera reka turebe buno butumwa yatanze Fabylove yanditse avuga ngo tuzisohoye wozivuzaga mwene wacu inki indirimbo ko tuzinanye acara twenga abana nyavuga ngo mubwire rero abanze ari studio twozikoreramo mbehoho yaratubajije kugira ngo tumwishure nagira ari sur nivyo yavuze acara twenga mubwire ko bijya yari kuvyandika kuri statut ya WhatsApp kuko ntibiririmbye ahubwo vyagize gute vyarasomwe yaragize gute vyarasomwe yaragize gute vyarasomwe bamita Fabylove tutahuza abantu bumve ko dutahura amajambo menshi Fabylove yanditse ari mu ndirimbo ya Be Face on the Floor indirimbo umufana izo ndirimbo ariko aravuga n'indirimbo Be Face agiye aravuga ngo urumva muze musahoro kuno ngo bigende none ga musaza wewe tuzisohoye wozivuza reka tugaruke muri kahise kabano bagabo babiri kugira ngo jewe name nshaka imbere uko kugira ngo ntange neza umuco wa bino bintu namankunda kuvuga kuri kahise kabano kabari ivyo muri rusangi aba bahungu uko ari babiri ndavuga Be Face na Fabylove n'abasore niko ni ntangure mvuga nko entre guillemets tuze turavyegereza mu bintu tuvyegereze umutima n'abasore muri entertainment batigeze n'umunsi wemwe bacana uwaka mu mudiho wabo wa rap tibutse ko umwe aririmba rap atana kimwe ayivanze uyundi nawe aririmba rap mugabo akayivanga yo ni atavanga hip hop Fabylove indirimbo yaka gukora urayizi hip hop indirimbo yaka gukora urayizi yitwa gute uzigenda yirabe yitwa gute uyagenda yirabe cubona refu yayo tugenda turaca impaka Fabylove umuntu wa mbere atavanga umudeho ngaho mu gihugu cy'u Burundi ari mu mudeho wa hip hop native naho nuko atari ngaho mu gihugu Fabylove rero wovuze ko asigaye uvanga reka turabe wewe sinino kwivuga n'izina ngiye urabe indirimbo iheruka hamaze kumbwira ko iheruka imaze amezi ane imaze amezi ane HIP HOP ijya si rap ndabe iyi nani iyi nabaneza hari ndimi maze 3 mois ntayari reka turabe indirimbo yiwe yindi imaze amezi abiri Vanessa kandi muri Vanessa nivyo oya apana ngo kandi muri Vanessa nivyo injira muri Vanessa ndani wumviriza karefre bon naco mugabo harimo aka rap après to oya yagira nko kurero harimo aka rap nta kuvanga ari nko kurero
uyu musore yagaragaye nk'uvanga gake basi gashoboka rap uyundi nawe akaba yagaragaye nk'uvanga rap 100%, ariko kandi akizeza abafana biwe yuko byanga bikunze ari watwara nde ayowe mwami wa rap ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aba basore uko babiri ntibigeze bahuza n'umusore mikobera yuko bamwe umwe ashaka ko mugenzi we amwemera uyundi akamwemera, mugabo namwe yigeze yemera uyundi. Mukombozi yanabavuyemo, Mukombozi yabivuyemo yacigira mu vyiwiwe, mugara avuga ababiri basigara bagira gute banyinyurana. Ikimenya amenya nuko ayi ndimbo zitari nk'ibage baririmba nanke ndimbo za Fabylove baririmba Bface agaba kuri dogo w'imatongo n'izindi ubona yuko mbere abahinga mu byo kumviriza indirimbo dawe wanje bemeza yuko yo bara muri mvyuge zarimba ngo album yose nawe uravyemeza byarabaye. Okay, yose mugero nawe nyene Bface nawe nyene rimwe na rimwe yagerageje kuzara mwishura nk'ibisanzwe ngene muri rap umva ni rap, kandi rap urumva ni uri exprima ukavuga ibikuri mukabisohora, it's good igihe mugihe atawugire nabi gukomeretse cyangwa ugire nabi. Niyo mpamvu twatangwe tuvuga ati kiraza kuvyegeza umutima ahubwo vyegereze umubiri. Then abatari bake mwarumvije indirimbo umufana ay'umuririmbyi Bface yaragarutse kubafana muri rusange ukuntu bakwiye kwitwara, aranaga kuri Dramati, aranaga kwa Muroze, aranagaruka ku majambo amwamwe wumva yuko yagarutse kwa Takande Fabylove. Uburo Fabylove yagize gute yamwishuye aranavuga ati amajambo wewe wavuze muri iriya ndirimbo nta na gato yari kuba ari amajambo ari mu ndirimbo, yari amajambo tweza kwandika hehe kuri stat ya WhatsApp naho nyene ya WhatsApp apana ya Facebook ya WhatsApp yo imara amasaha 28 ibintu bikabigize gute XP bikabi VXP. Nyino watipe urazi ikintu nkunda kuvuga ofete beef ndayite beef basi ya Fabylove tuko tuva mu kanyisho tuja mu kayanza ariko mena Bface on the floor itandukanye cyane na beef ya Dramati na Bface on the floor turashaka tunabifatanya kubera ko Bface on the floor bano bapfa umudiho wabo kandi mu mudiho hategeza kuba ibintu nk'ibi byo ma challenge mu mudiho challenge nk'izi zigumaho. Sinzi kwibuka igihe Mukombozi asora indirimbo nako Bface asora indirimbo Mudu ni naco gihe Mukombozi asora ikirimbo kiraho naco gihe kandi Fabylove yasora Antenne mugume ngari featuring ko mvuga igihe yazageze rasoke bisigurike Mukombozi ategeza gusura vendredi na Bface ategeza gusura vendredi, umwe abona mugenzi we nasohoye uwundi arindira mugenzi wiwe birangira vendredi bayirenganya bose baragira gute bose bisigurike muri hip hop barafise ukuntu bari ko bakora ama challenge bisiwa ngo kuvugisha umudiho wabo, kandi bien sûr kewi umudiho wabo ntiwovuga batari ko batera amajambo nkaya. Ariko rero je igo Burundi hari kintu nshaka ko duca impaka baca umugani mu kirundi ngo ijambo rya mamukanwa ngo rigacika inkonda. None nyene karacingani Bface na Fabylove bame muri ibi nyene uko ari babiri nyene muri no mudiho nyene wowe tire babishiremo abandi mu yindi midiyo. Jeni baza ko twarambiwe no kwamatubona iki kintu aricyo guma yigaruka ku bantu babiri gusa. Binzize mu Dramati. This time the kanshimire DJ Feedback yavuze ati ubu nyene harabuze umuntu yo kwishura Bface kugira ngo akino karyohe gusumba. Ntamwishuye. Bavyuka bavuga yuko rap ari umuziki wo kudandaza. Hani wacu natwebwe twagize kudandaza ari kimya tafise competition twama twateguye burindwi. Abana b'igihugu bagatsindira indirimbo bagatsindira na kanoti. Nimba koko abafana umuziki wa rap bashaka yuko tuteza imbere tuvyure uje ku isoko nka R&B amapiano n'ibindi bigina bitandukanye, of course nibadufashe batature aba basore babiri Bface na mugenzi we Fabylove baje kubatatura itwe basi twumva yuko basi yagiyemo ino beef yagiyemo igikosi cyane nka batanu bamumura ama challenge bana ama challenge mugumye nkukunyibira tubishiremo Bizimana Kalom Satubi nawe bijemwo kubera ko ugari mu byungu iyo bagazura ko Satubi anyway ndakora ukuntu Satubi akora base ni wa muntu nyene menga arakwereka ko menga aracafuye ubu no makashobora ko menga ntanziga birimwo ni wa muntu basi yanditse post umwe agaruka akaca yivuguruza muri keke minute
nuko antuka abafana b'umuziki wa Bface ndavuga barapera bo mu Kayanza abaririmbyi bo mu Kayanza barakwiye kumufasha kwataka Fabylove akamumukurako hama abafana bo mu Kanyosha bien sûr abafana ba Fabylove kuvara mu Kanyosha nabo nyene barakwiye kwataka Bface akamumukurako rugaca urudavagi bamukura kurinde bamukurako Bface rugaca ruba urudavagi rw'indibo zigazi sohoke n'urudavagi rw'intuza rw'beef haminu bigaca bigira inzira rap igacija ku mwanya igaciryo ahubwo abafana ba Bface nibaze bahaguruke ba Bface bamukure ko Fabylove banamukore ko na dramaticandi lega Bface oya wanashaka kwa dramatic naco bitwaye oya je dramatic sindamuharura bya kweli oya sindamuharura muri nkeni ibi apana vya hip hop mu mabase ariko ijya se base muze oya si base yanavuga ari base kuko bijya bintu hamwe nakimbaje ko munsi wejo ngibintu ngo vya dramatic ngo na Bface ngo bigeze he ibintu vya dramatic na Bface nibaza ko ntibiragira iherezo yavyo kubera ko biracafise sweet nuko turakeneye challenge rero